nibo niyo mugisha nyene uzi yagututse cyako tuva kwagira mu bintu Boss nukuri kuri mungiriye ndagahebye ubona yuko icyubahiro canje cyaheze ubona gasuzuguro numva yiciye n'abana baransuzugura Ma ariko murakoze oya ingo nta kibazo ni misazo karibu murakoze amahoro cyane meze neza ko murakoze cyane sister meze neza sa amakuru mpamagaye ni hari cyane yari hari inyuma ma sa wewe kuva ubona guhamagariye nyaruka warose umusitsi amakaribu yego murakoze karibu muta murakoze cyane murakoze gose karibu mwana karibu amahoro mama karibu amahoro gose murakoze none mwicaranye n'umushitsi ntimurana buzima oya ni amahoro menshi oya nibarabe ikintu kuzimana oya nukuri naje neza ntamwe mubazi icyo yofata mu buzima oya nukuri nene uhebumva muri runo rugo utanyoye n'amazi nta kibazo ahubwo nigiyewe nategerezwa kugira icyo nkoze n'ahandi hoje naje meze neza ego nta kundi twobigenza oya n'amahoro menshi mbe mwavuze yuko Mutama yashengeye Mutama yashengeye kera urabona yasize no mu nzu idaheze babara gatoyi oui izo miliyoni 5 ni muzishire kuri konte yiwanje hama izo 12 muce muraba muzigaburira abakozi kandi munyere ku rutonde rw'ingene umukozi wese yaronse amafaranga urabizi ko ikijanye n'amafaranga ndagiharurira neza ntagira amahera atakara imiliyoni 5 muzishire kuri konti wanje 12 muce muzigaburira abakozi sawa merci ndabibona ko yagiye hataragera n'amabati yasizaguze nayo ari ngaho yasigaye hajya muri Asiatique ari ahantu nabonye badandaza ama plafond Dubai reka entre tambe ndabaha $1000 nta mahera nagendanye urumva ko nandi bariko baranshirira kuri konti ubu nyene mugabo reka ndambe ndabahereza $1,000 igihumbi muravunja $1 ku mengu iri kuri majana 650 kandabaye muraronka miliyoni 6 n'amajana hejuru ayo yose nazo dusigiye gusa akuba ari kugira ngo mbanze mutunganye iyi nzu ise neza iboneke ko by'ukuri yavuyemo umugabo rero niwe musaza wabo mukuru tora rero amahera Mutama oya uyu yabaje mu kamari ni here hano wamwa zigashade bigaragare ko urugo rwasigaye mu kubona niyo yaciye oya nukurega n'umwana wanje mugabo ubuto aracari muto ubuto urazi ko biyobeza ibyo umva rero nukigizeye kandi mama ndakwizeye mwana wanje ariko kwifaranga biragoye cyane kubura mu sekara amadolari oya ifaranga igerije ryose riragoye mwana aho ura n'inkumi ukacitangura kwimbira hama $1 ntibarizinga uko mama ntirihabere itagaciro mani yongereze igisha mabasi ndayakore ko mama isubiza aho mukuye amin mabasi ndayakore ucusubiza ndaguha nawe uramfashe nabi ntacu oya Mutama nukuri Imana bahezagire yego isubize aho mwakuye inshuro 1000 ubu tugiye kuraba ko twoba mu nzu tubamwe bitangurwa bitadukorokera ku mutwe
erega harige n'abanicenga ndiko ndarya agatsima nkaza numva ibivumbi bivuye hariya hejuru bitibukiye mu isupu. Mpore bigiye kurangira. Murakoze n'ukuri Imana ibampera umugisha. Ego hama Abantu bo bankamwebwe kweri. Nawe mupfaso narumvise ibyabashikiye nukwihangana hano ku isi duhura n'ibigeragezo bitandukanye. Naravyumva nkabibona rimwe na rimwe mugabo ivyingo biragoye. Byarangora ingene shobora kubyinjiramwo. Mugabo kuvyukuri warazimiye. Wari waratakaye. Ubizi gutega muta nije ndabizi. Ariko ntaco ko tukiri bazima. Tuzobandanya tuyaga buhoro buhoro. Ndazi ko bike shoboye nzobikora kugira ngo uno muryango ubeho unezerewe uhimbawe mwuzuye akanyamuneza mwuzuye agahimbara kandi mugatwarana mweza naziko mubavyara abana beza Mutama erega umwami Mutamo yaraserutse mu irembo ndamaramara umuhutu bwaramutabagurikiye ko ndibaza none uyahora aba mu bantu yabana n'umuntu canke yabana n'igisizi narumiwe mpore ngira ngo Imana igira tugarukire n'ukuri Imana igira itanga uko ishaka kwezi na byose bizaguhera mama ego reka rero ndabareke muratera ryarenga jendi ngabu gikoni murakoze sindabasezeye machanza nanje oya we ntaco ama sister bibaza byose namaze kubikubwira anakimutazi rero ndagenda be ko mama yonchorera kubera abagenda ku murimo kunye urumva ndakubwire umuntu wese yugurura iwe bukaba bukeye kandi isi ni monde beto monde ya benefice ndumvise ko wagarukiye nimba ari mu gatatu mu 8 mu 10 jewe ni wanyemerera urabizi yuko uje kwibarutsa imfyisi arazinduka ukanyemerera urashobora kuzobandanya amashure yawe mugabo tubana urabinezererewe cyane rwose jewe nta kibazo sinyaga amasigara cicaro iyo nsezeranye ndashitsa reka tubihakanya gatoyi areje ari hirya ejo turabingene nshobora mbere nshobora kuzoca ndabatwara na musaza wanyu ko nawe nyine nabonye umengo ubuzima buri hasi gose zoca ndabajana mu gisagara tubane yo muve mama yisanzure sawa jere mu kanya gomba ngende kugira ngo nkurikirane iby'akazi nibaza yuko tuzosubira muraza kumunsezerera umubwire ko nasize inzira amavuta ariko twaherekeze nakoze Ari mugisha. Wari muheruka umukora? Ni gashangire. Urabona intu nziza ari maze gutuntu tudukoko tuko turataka ile myumbati. Nizira ko tudupoma kugira ngo ikure neza. Nabona yuko isa neza. Ubona ko imyumbati yanjye nateye hano isa neza.
cyane ko ufise imibati miza cyane ndayikurikirana kandi ni yakura ndazokora uzokora ko imibati minini iremereye kandi ini yindi ryoshe sasa jewe rero nanchi kwaza ko mama mwa aravuganye neza bo twaravuganye yarambwiye amakuru meza amakuru nakiriye neza cyane amakuru no kubwira yuko je nayakiriye nk'agakiza kuri je je ndi mu bihe bidasanzwe ni mu bihe umwansi ashaka bani yavuga ati ngo umugabo yanyariwe umuti nijewe chapore sana ubundi jewe nayo naje nje kurondera umukozi kugira ngo aze kudufasha akazi wacu harakenewe umukozi bivanye nuko warahakora yari mu planto reko ko boss arambwiye ati wowe rero ko ari nizeye genda ndondera ubundi mukozi kora ko wa mbere yarahari yarakoze neza arashimwa hanyuma aba boss bandi bahora baza ku kazi wacu baramushima bavuga ati tugomba kumutwara bashamutwara hanze rero ndavuga ati ko biri kose reka ngende ku gatumbi wacu nje kurondera uwi wacu natugira ngo dutezanye imbere niko gushika amarambira yuko ibihe bitari vyiza kuri wewe no gutwara vya vyiza ndavuga ati reka muvugane ubwo rero nagomba numvize neza yuko confirmation yawe iri sawa bikunda byo bitangura gupanga isafari yo gusubira mu gisagara ego hanyuma ikindi naco sha wihangane je bambwiye neza yuko umugore yakutaye mugabo burya ngo urukuru niyo nkuru nyine bari bavuga ngo umukene nyina aramwanga oya nibyo kabisa nimba mama w'umuntu ashobora kwanga umuntu kubera ubukene gute umugore wiwe aho kantu rero nakantu kadasanzwe tutabeshanye basi tureke ibintu by'abantu bavuga ni wewe uzurugo rwangene kwari rumeze nta bindi bazo mwari mufitaniye usibyo ubukene gusa bashe jewe nagerageza kuba umugabo mwiza umudamu w'iwanje nagerageza uko nshoboye kose nta bindi bibazo dufitaniye kirese ikintu cyitwa ubukene namukunze arankunda urumva yaransa abagabo batandukanye kubera jewe bw'urukundo yaramfitiye ariko byarangiye yagize amemuki kubera ibintu kubera imvu itamvuye ko umugonda gareza kumwereka yuko bujya kurondera siko kuronka gushaka ingufu nyinshi siko kuronka bujya kuronka n'imigisha y'Imana ibintu Imana baramaze gupanga yaba byari meze uko bari bose bo baye batunzi kuko nta muntu yifuza ubukene ndabesha nta muntu n'umwe kwisi yifuza ubukene ariko nyine ubundi abantu banangwa gutahura kandi cyane cyane abashiki bacu banangwa gutahura ko abantu bose baremeye kuzo abatunzi kuzo amafaranga ariko kandi umuntu atarose suko adakora kandi n'ukora suko arusha abandi shaka ibintu byose n'amahirwe cyane ubwenge bashobora ubwenge nta bwenge abarusha nuko bimeze n'amahirwe nuko n'imigisha y'Imana urumva kandi kindi naco burya nkuko babivuze nitwotunga twese numva ko kwisi n'ubwoko twafashanya gute uvuye bwose ahantu bagukeneye ntiwoje gukorayo nigikunda yamambo je ibintu by'abakobwa rero kenshi na kenshi ubunda bigenda ko gahora oya bigende ko gahora umuhungu nyaza guhenda umuntu nguruva ngo je ngo nditari kuba mu buzima ngo amahige no mahurushwa ngo ibiki parati rondo rifaranga sivuga ngo ngubu umutunzi ahambaye oya ufise uburyo bwo kubana n'uwo muntu kandi ukabisabira Imana kuko wije ibintu birahinduka n'umusoro ushaka kuvisa uburyo ejo bwa buryo bukagirana gahayonga niyo mpamvu tugeze turasaba Imana imbere yuko ufata ingingo yo kubana n'umudamu gusaba Imana igutorera umudamu mwiza cyo tugenda gusa n'ibishobisho twakunze gusa nta bindi dushira Imana imbere mu bikorwa byacu niyo mpamvu ala longe cyo umugore kingehe no kubitahura cyane agenda bitahura kandi vraiment ndagushimiye cyane ikintu ukoze ni ikintu cy'intwari kwimvira iwanyu yuvuka ni byiza cyane kabisa rero tayari mwe n'umwanya bashi numbwiye ati tugende ndacomuka oyambo singomba kugenda no musi canke ejo ndashaka kuba nkahiga ejo ariko nzokumenyesha ubwo ngoma ngende kwanza ahantu hari aho mama yambyenze guca kuraba ibintu vyiwe hanyuma nina ronka gahunda yihuta ndashanda kumenyesha ndashaka mugira mamaze ko abashinze kukwirabira so uko dwana umva amahoro kandi no kubikorwa vyiza kandi ego merci
Mama. Sawa. Uribuka nizo mbata zawe. Reka mwanangere. Uribuka nizo mbata zawe. Reka zirarya. Zirasara niko muri zimbata. Zirebe byuhesha ndamafaranga. Urabona ingene byiga. Jewe sinipfuvye mu kugaburira igituntu. Aho niho sawa. Yaba nkakiya kinibani. Ugira ikintu kinzanye. Mvuyeyo kwibarabara. Numva amakuru atangyoheye. Kutari wambwiye ko Mugisha n'umugore we bavanye. Yo, nari bagiye kubikubwira. Izo nkuru zirarenzega. Hari ibintu wumva umenga ntiwona avuga. Bikakurengera ubwenge bwawe ukumva kubivuga. Kumva umenga nyene n'umunwa rubinezererewe ibyo bintu. None umugore wamuhindutse gute ko karakana keza kakahoro? Yego kweri abakobwa. Yiboneye ngira ngo abatunzi ntabyo. Ngo Mugisha n'agakene, nta stoke y'imiceri ngo kagira, ngo ntaki, ngo niyabona ngo afise iki ngo azosubira. Maze ntiyigwa aravuga uwo mukobwa. Yigwa aravuga ngo Mugisha ngo n'agakene, ngo ntibari baberanye, ngo aza kujya ngo amana, ngo Mugisha ngo n'umuntu ngo ataca amaze. Shaje wundi niyo mpamvu je nkunze kuvuga. Urukundo utaruzi. Araguhenda kakaguhitamo. Ariko rukamukorera ibindi. Kuko je ndatahura neza yuko gukunda umuntu vyanyavyo ntibishingira ku bintu. Gukunda umuntu vyanyavyo bishingira ku gaciro umutima uhereza uwo muntu. Batakintu bafise. Ego no musa hari abantu bafise udufaranga na dukeyi bibeshejeho ariko abakobwa benshi mu rungano guno munsi birukira abantu bafise ibintu bakibagira ubuntu. Ni namba muno munsi ubona tubayeho muri yasi usanga abakobwa bose bariko barandagaza n'ama video yerekana ubugambone bwabo kubera ko age amafaranga atuma babahenda bakamuha amafaranga hanyuma akaja kwikamera agira ibiki abandi bagata ubuntu bwabo. Jewe iyo bigeze mu bintu by'urukundo mama wanjye mama nakubwiye ati jewe kurongora no munsi mama wanjye ndakeneye umukazana ndakeneye abuzukuru nibaza ko ingo zose zibaba nze guhura nk'ivyo. Oya uzitonda unasengera umugore barasenga uzosenga hama witonda murabe n'ingeso. Ubwo bukobwa bwivunagura muza muratwara utwara umukobwa ageze kubaka abishaka banyene ntihagera ukora mugabo kuri ko maraso no muzi cankejo reka nirondera udufaranga mama wanjye ndakorore wimerere ko neza ugira ibyo bindi izo nkundo ziza kungwaza depression imitima jewe sinkeneye. Reka niko n'umuntu bamuvuga naho nyine ngazava naturubura jembe ndavyibaza ko bamaze kugwara. Maze Mugisha yene ari umwana mwiza yene mwatembera na umwana w'umutima aciye bugufi yubaha abantu bose mugabo no munsi umugore yaramushize kwisoni kugira ngo Mugisha yandagara gakwira ngira ngo yikomine yose niwe gusaba mugabo ni sawa reka yemere gusa ndamwitwarire ibindi bizohera mwana wo bukoze ubukene n'ingwari ivugibakira nako kizomara marahe gasura kumuvugurikira hitakimuye ya amara amazwa ni umuntu wamuhevye utazigihe Imana izomwishirira korega nko nshobora no kuva mu gisagara bigakomeje byaha navya uhasi mbona meze neza reka abantu kose ntwaremewe kumwimana ifise ukunagirare mu muntu ari wese muri bicanke bito itonde zo mujana ahantu heza rero amererwe mazi yene genda mukunda mu umwana nyubaha aranyubaha yari umuntu yubaha abantu bose jembere hageze igihe n'umutwaro w'umwana nawe wikorera ntaco ivyo tuzovyita gusa gikuru jewe ibintu by'inkunda kurera we pabara nizo mbata zawe ivyo by'abakazana navyo uzumbwira ego shit ndayitanga mukapana rwo runini none irukenye oya fatigigereranye iyo nini yindekere iyo tuzoyigurisha bizokera amafaranga geranyiranyerera genda urabe hajyanye nakusige utwo ndakubajije nti uje gukora iki ngaha? Gikundiro. Apana gikundiro, boss. Nduguti boss wanje. Gikundiro.
ntiduharira kabiri ko ushobora guhamagara polisi kagukura ngaha ndakubajije nti uje gukora iki ngaha kandi mu kumpamagara avuga uti bosi wanje ubundi byari uvuze ngo byari bushatse kuvuga iki byari ibikoye bwumve uvuze ngo byari bushatse kuvuga iki gikundi jewe sindi gikundiro ndi bosi wawe vuga uti bosi wanje bwabundi vuga benda kubaza wowe urakenyeye uzuraba intambamye y'abantu wewe kuva agenda kuba kwivyo birenge byo ntabikeneye ngaha ninda kuzanye ngaha kirezi je ndakuzi uyu mugabo ico utabona ni giki ico utabona ni giki karenga kwa hano ndagusabye nkurire umwanda ngaha kandi we ntiwumva nzasubira n'ubwo buvurivuri bwa bw'amaguru ukoza ngaha muri urugo narakubwiye ko nakwibagiye wewe n'undi munsi inzira yinjira ngaha ugibagirwa ifite umutwe wawe nawe nge nasa umugabo w'umutesha mutwe gusa umugabo w'amafuti kuri uwo mwanda ngaho kireziki ndakuzi jewe sindakuzi karenga sohora hanze canke mpamagare polisi zimukure ngaha ndabishoboye sohoka ntiwumva wewe okay ndamusekuru urabuje reka mpamagare polisi oya ngihote ndakwereka reka ndakwereka icyo renza urupangu ntudusubire no kuza inziza ngaho zuyibagire narayikubwiye ubuhungu bw'amafuti gusa dabi yarubaka akaza no mu bantu nta soni wewe